batarushe. Amen. Mwihuta tanga ishikanwa nshaka gufata umwanya ukwiye ngomba kwigisha. Ngomba tuganire ku bintu bitandukanye, tubandanyirize mu bwiza bw'Imana mwari muri ku munsi w'ejo. Hallelujah. Emushire ngaha muri bisekeri hano imbere, ahariho hose aho urongorwa ntaco nishikanwa, Imana ibagirire neza. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Imana ibahezagire, hezagire ishikanwa ryawe, ihumugisha ibikorwa by'amaboko yawe. Izina ry'Imana yanje rishimwe. Hallelujah. Turabakiriye rero ku munsi ugira kabiri mu ijambo ry'umwaka, mu masengesho, ariko amasengesho atari ayo gusengera ngo tuze tworoherezwe, ahubwo amasengesho yuko twoshobozwa twebwe kugira inyifato nk'iy'abantu boroherejwe. Amen. Hallelujah. Ejo umukozi w'Imana yigishije amajambo akomeye, nagize umugisha wo gushobora kuyakurikirana, byankundiye kuza, ariko twari turi kumwe. Imana ishimwe ku bwa live. Narahezagiwe cyane kandi ndazi ko namwe mwahezagiwe. Ryari ijambo rikomeye, baciye muhira bavuye hano, ndamubwira ingene nari maze igihe mfise rijya jambo ryo muri Yohana, si n'igihe nta na 3 jours, rijya jambo ryo muri Yohana igice ca 11, ariko je nahawe 39 na 40. Mugabo we yavuze kuri 40 kandi yabivuze ahacaho. Asobanuye ko umwaka rijya jambo ry'ubwiza bw'Imana nibutse ivyo muhemu yera yambwiye mu gihe nariko ndayumviriza, ndayarimbura ko plito, ariko aravuga n'abantu muhemu yera aratangaje. Numva suye kandi guhimbagwa n'ukuntu Bibiri ivuga ngo abimwemu barasesana. Ni kimwe mu binyereka yuko umutima afise ku bwanyu niwo mutima afise ku bwanyu. Yesu nashimwe cyane. Ni kimwe kije kuri jewe ni shimwe y'ukuntu tuba tuvyumva kumwe. Urabizi iyo hatabayeho gufatana mu buryo bw'imwemu nk'umuntu nk'uyu, kuko yusa umuntu muto, umuntu ngenda agasigarana ishengera, agasigara ari we muvyeyi wanyu, ni nka jewe. Yesu nashimwe cyane. N'umuntu akomeye. Uyu rero adafatanije umutima na je wo kubaka nkuko nifuza kubaka, arashobora guhinduka umutwaro ukomeye ku buzima bwanje. Ariko mu gihe imwemu zamaze gufatana, tukaba twumva ibintu bimwe, iyo numvise yigishije ikintu nari nahawe, automatically binyereka umutima dufise je nawe. Dushimira Imana kubw'ivyo icubahiro kibicima. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Ni kimwe mu bimenyetso byanyeretse yuko uyu mwaka ingenda ari nyinshi. Amen. Ingenda ari nyinshi. Kandi nukuri ubu rero nkoresheje force abantu mugifize umutima amasantima n'ibintu byo gushaka kuzana ibintu ngo urumva ngo daddy ngo yango ntiwogenda ngo mari amezi 2-3 ndekura mu izina rya Yesu. Iyo ni fanatism. Nimureke papa antwara hashaka kugenda. Mwe munzi biri umugisha ngo dushaka kugumana. Erega sinzi umukozi w'Imana bagumye bipfuza akaguma kumugumana biranka ko abavako. Nimunde kure bwira mugenza ati murekure. Erega singiye yo singiye kubayo. Yesu nashimwe. Ariko hari abandi badukeneye. Hari ibindi dukeneye gusuma. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwaka rero ni sawa, bimeze neza, vyipanze neza. Icubahiro kibici Imana yacu. Hallelujah. Ngira turagaruka ku majambo, ngira ngaruke ku majambo twaganiriye
nigitangaza ngira ndabereka ikintu kimwe. Imana ihezagire abantu bahinduye bakurije amajambo yaragoye amwe y'uruterasoni yararimwe muri Bibiliya. Nukuri Imana yo mwijuru bahezagire mwe mwera kubashoboza gushobora kudukosorera Bibiliya, kuko nukuri twebwe tuvuga ubutumwa nitwe tubizi. Hari ahantu tutabasha kwigisha kubera urufasoni n'uburyo twakuze, usanga ari amajambo adashoboka. Uyu mwaka n'umwaka w'ivyiza, murabo mubwire mu mwaka wo koroherezwa. Erega mvuze ko ari umwaka w'ivyiza, simpinduye ko ari umwaka wo koroherezwa. Erega tworoherezwa muri ivyo kugira turonke ivyo vyiza. Iyo umuntu yoroherejwe bagomba kuronka ivyiza. Iyo umuntu yoroherejwe n'umuntu yarafise imitwaro, yarafise ibintu bimuvunye, hama koroherwa agatwenga, nukuruhuka, nugukugwa kw'imitwaro. Ahari imitwaro hakaba umwidegemvyo, hakaba indirimbo. Rero numva afise ibintu vyinshi. Ijambo ry'umwaka ririmwe ibintu vyinshi cyane. Ni ijambo ryaduhaye uko vyogenda kose ntitushobora kubura ico twigisha. Iri jambo ry'umwaka wo koroherezwa ni Bibiliya yose. Buri jambo ryose rizokwigishwa ngaha, uwo kwigisha yo bari umushitsi nubwo atovuga ngo umwaka wo koroherezwa, ryose ryinjira mu mwaka wo koroherezwa. Ni ijambo rikomeye cyane. Haleluya. Ejo rero umukozi w'Imana ari karigisha narahezagiwe cyane. Wewe yashizemo ijambo ry'ubwiza bw'Imana. Jewe nahawe iryo gutangazwa n'Imana. Igihe nari ndasoma aho hantu Yohana 11 ku murongo wa 39 na 40. Harya hantu hari amajambo akomeye cyane. Kuri 39 hari ijambo rivuga ingene Mariya, Yesu amaze kuvuga ngo nimukureho ico kibuye. Marita niwe yaciye asubiza. Ibaze niwe yamuzanye, niwe yamubwiye twiyubara uyu mwaka twiyubara. Igituma aya majambo acagaruka, amajambo yose avugwa hano mu ijambo ry'ukoroherezwa muyabere maso. Muyisanzwe gukomezwa, kunesha, kubona ineza y'Imana bihagaze ku mutima ufatanye n'icyo Imana yatuvuzeko. Yesu nashimwe cyane. Umutima ufatanye n'icyo Imana yagize gute yatuvuzeko, yamaze kutuganirako, yamaze kutwaturako kubw'uyu mwaka wa 2024. Ndashaka mumvirize ikintu. Marita niwe yasanganiye ubwa mbere Yesu, amusanganira ababaye. Urya mubabaro nawe ubonyemo ibintu vyinshi. Icya mbere, Marita na Mariya baravukana na Lazaro yari musaza wabo. Bari basanzwe babizi yuko Yesu ari inshuti yabo cyane, ariko cyane ko ari umugenzi wa Lazaro. Na Lazaro yari umukunzi wa Yesu, kuko arwara bamuza. Mwiyumvire yuko Yesu baje kumubwira. Ndashaka murabe iki kintu kugira ngo sutene gato y'Umusavyi w'Imana yababwiye ku munsi w'ejo. Baje kumubwira ngo Lazaro umwe ukunda cyane aragwaye. Ntibamubwiye ngo yapfuye, bamubwiye ngo Lazaro umwe ukunda cyane ararwaye. Urazi ngene yasubije intumwa? Yabasubije ngo ndaje kumukiza. Murabe imvugo rero y'ijuru ingene itangaje. Bene data, murondere gukura, mukure mu Mana kugira mutahure imvugo yiwe. Abana biragoye kugira batahure imvugo y'Imana. Wimagine ayo n'amajambo mu nyuma ashobora kuzana urwango hagati ya Yesu n'abashiki biwe. Wewe imagine ko bamutumye ko baramuzi kugira bamubwire ko arwaye. Bari bakeneye presence physique yiwe, osi bari banabizi yuko Yesu ari umukiza, ashobora kumukiza. Hama rero ntiyabishura ngo sinza, yishura intumwa ati ndaje mpavanza kumukiza. Acarasibirayo, Lazaro acarapfa. Ndashaka mwitegereza ibintu ingene kugendana na Yesu ari ikintu gikomeye cyane. Mu maso y'abari kumwe na Lazaro nabo bavukana n'umuryango, babonye Lazaro yapfuye,
mu maso y'Imana. Imana yabonye Lazaro asinziriye. Ico cyonyine kirashobora kukwereka ububasha iyi Mana twizeye ifise. Kuko yasivye umunsi wa mbere, asiba uwa kabiri, sinzi ko bamuhambye kuvugira kabiri, ariko uko biri kose baciye bamuhamba, baramwihutishije ko hariya nta mamorgue zari zihari, baba baramubitse. Mwumva ishavu ingene rirembeje bashikiwe. Yesu ari ngaha hafi, ari mu gisagara. Lazaro yaragwariye umukunzi wa undi yaje kurya iwacu. Haciye iminsi 4 bavyibagiye ivya Lazaro, intumwa zitabizi, baza bumva arababwiye ngo tugende kuvyura Lazaro. Uyu mwaka wo koroherezwa nivyo amaso yawe yakwereka ko vyapfuye. Uyu mwaka biravyuka. Ijuru riri kuri gahunda yo kugukorera mu buryo bukomeye, ku buryo rizokorosha n'ivyo wewe wari umaze kubona yuko vyapfuye. Uyu mwaka tugende tumuvyure. Ntuzamubwira ati tekaye twumvise amakuru baratubwiye yarapfuye. Atoya tugenda arasinziriye. Abaragiye. Aha hantu haratwereka uburyo Kristo mu nkurikirane neza, mutuze mu nkurikirane. Haratwereka neza ingene Imana twizeye itekanye no mu bibazo ibitekanye. Ngira mbabwire, ntimwumve ndiko ndamuvugira Yesu gutyo, mvuga ivyo yavuze ngo tugende kuvyura arasinziriye. Ariko tugarutse iwabo y'umubiri, Lazaro yari yapfuye. Lazaro bari bamuhambye. Gutuza, gutekana, ibitangaza byose. Ejo numvise uganyurijemo gatoya, ibitangaza byose Kristo yagiye akora. Nta bintu by'ibikavyo ngo wego rerere mu mutuzo. Kandi yarangiza akacatora wa muntu aje gukora igitangaza, atutarashuha cyane maze unyumvirize, ntiyagira umuntu n'umwe ubwira ko ari je nabikoze. Uteka. Yebuse abantu twari kumwe nababwira ijambo, mwe yaranumvise ari imahire ivuga ngo mu guhindukira no mu gutekana no mu gutekereza niho duhegwa inkomezi. Mu guhindukira no mu mutuzo niho twambikirwa imbaraga. Yesu aragiye arashitseyo. Uwa mbere yamubonye ari Marita. Marita azaramubwira ati ariko shapa ati nubwo uri umustare yaze kumurengera ko yarazi wariwe. Amubwira ati ariko kweri uze ku munsi ugira kane abantu tugiye durangiza ikiriyo twaramuhambye twaragusinya ukatubwira ngo ugiye kuza. Yesu aramubwira ati ataramwishura. Maria presence ya Yesu yaravuga, ejo yarabivuze ku mukozi w'Imana. Presence ya Yesu ahantu ageze hari uburyo habaho kwikosora k'umuntu n'abadayimoni. Yesu ageze ahantu nibo bacamubwira ngo uje kutwica ugwagashinyaguro kandi igihe cyacu kitaragera. Nivuga ngo presence ya papa yaravuga, yari pose ku buryo umuravye gutya wumva. Petero yaramubwiye ngo twakesheje ijoro ryose ngo atakiru twigeze turonka. Akirikara murabo Yesu ataramwishura. Acamubwira ati ariko kubwijambo ryawe ndatereye. Hari ibintu byaba muri presence ya Yesu. Hari ibintu wibwiriza. Kwa Zakayo Yesu nigeze amubwira ngo tanga ivy'abandi. Nigeze amubwira ngo fata ibintu wivye. Oya kumuraba gusate ebana. Ati hari ibintu by'abandi visi. Byashobora ko Yesu yari kararaba kabati, akaraba televiziyo. Lazaro Zakayo ati asha. Atariko n'umugabo gabasha. Wenyine barireze. Umunyamibembe yaramushikira, aryo jambo dufise uyu mwaka. Amushikira amubwira ati nimba bikunze
ntiyigeze amubwira ngo umviriza ngo ntuti ndabikunze ijambo ryo koroherezwa ndabikunze humanuka bwira mugenzi wawe mubwira ati tuza kuko n'igisubizo cawe cy'uyu mwaka kiratekanye murabe bimubwire niba atavyumvura burundi rega ari gishobora kwa wicaranye n'uwararenganye ataza aho yinjiye murabe mubwira ati tekana kuko n'ivyi wawe biratekanye uyu mwaka reka guhugumba reka kwiruka reka kugwana manza kwanza woroherwe mu mutima wawe ubwira umubiri wawe ati tekana mutima wanje subira mu gitereko cyawe kuko uhoraho yamaze kutugirira neza ndavyumva ndabishingira intare Yesu arashikayo akivuga aya majambo agiye wari kuza kare ubu se warukiye kuza ubwo nyine acarahindura imvuga aravuga ati ariko nyine ati n'ubu naho ndashaka mukurikirana ingene bidusaba kuba mu nyonga z'Imana kugira ngo turonke imvugo dukoresha mbe urazi yuko Imana niyo dusenga ni nayo dusaba iyo tuje tuba tuje kurondera Imana mugabo iyo Mana nyene dusaba ni nayo duha urutonde rw'ingene dusenga mbe warubizi ko kuza mu nyonga zawe bigutunganya kuza mu Mana biragutunganya biraguha discipline biraguha imvugo biraguha imagine Imana ikagutunganiriza ikagutunganya kubwayo yaheze kugutunganya ikakubwira ati rero mbwira nganiriza rero urafise imvugo wumvugisha mugari yo yanaguha strategy ngene ukwiye kuvuga Marita niwe yasuye gukosora iryo jambo aravuga ngo nubu ndazi ko ico usaba Imana cyose yogikora murumva iryo jambo urumva ijambo abwiye Yesu Yesu acavuga ati okay mwamutaye nihe mwamushinguye ugende kunyereka Mariya nawe araza avuga ya majambo nyene babaragiye bagezeyo aha kuri 39 ko so nkene guteba shaka cyo dusoma mu guharura kuri 39 Yesu ageze aho bashize Lazaro aravuga ngo nimukureho ico kibuye Marita iyo vyanavuga n'uwundi ariko gabasha sinzi urugendo ruragoye kwe urugendo ruragoye umuntu atabaye maso kuvangirwa nakanyisasa iyo umuntu atabaye maso kuvangirwa nakanyisasa wiyumvire yuko wundi aje kumubwira ati ndazi cyose ayima none wibaza yuko iryo jambo atari ryo ryatumye Yesu avuga ngo nimukureho ikibuye yaravuga ati okay upundire kumwe n'abantu bizeye n'aba Marita murabizi ko ico nosaba Imana yo gikora okay kuraho ikibuye Marita baradugijijwe ati ye aterega ntibakure manzuro rero yamaze kunuka none rijya jambo ga Marita warivugiye iki wewe umutume ku kazi ashire mu ngiri cyo wamutumye hama nyene njo ugeuke kiziwizi abari uhinduka obstacle uhinduka barriere yo kugira ngo adakora kandi cyo wowe ukeneye hama Yesu arahindukira ubwiye ati Mariya we twaye twavuganye hari ibintu twaye twaganiriye hari niwe uvuze hari yanda twavuganye yuko ni wizera uza kubona ubwiza bw'Imana ijambo Imana igwezagire pastor ubwiza bw'Imana nibwo dukeneye ubwiza bw'Imana nibwo dukeneye turakeneye presence y'Imana muri twebwe kuko presence y'Imana niyituma bikunda niyituma biba aramubwira ngo naye nakubwiye hariya yuko ni wizera uza kubona ubwiza bw'Imana aha rero haratangaje ikintu cyantangaje uri kuravuga ejo natangajwe n'ukuntu Yesu atabwiye Marita ngo amubwire ngo twavuganye yuko ni wizera uza kubona musaza wawe kuko menga niyo mvugo yari direct niyo mvugo yarakwiye kumubwira ati izere ndakuzanira Lazaro ni kuvuga ngo papa arabizi neza yuko Lazaro atari ngorane papa arabizi neza ko uwo mutwaro kuri ko atari kibazo ikibazo wogira nuko butafise ubwiza bw'Imana
naho ubundi Lazaro si kibazo, ivyo vyapfuye kuzuka na kanye sasa. Ariko rero uzi ko aba bagore batwaye ubutumwa bwa mbere Yesu azuka bagize ikintu cyo gushidikanya bari mu nzira, sibyo? Barashidikanya, baravuga bati ninde ari budukurireho ikibuye. Ariko umva deja ngaho bamaze ni ikintu ni defi, sibyo? Ibaye defi kuri bo, ninde dukurireho ikibuye. Mugabo baca barafronta defi. Mwisanzwe yari kuvuga ngo twihenze twibagiye ko bagishize ko nishashara kandi kiremereye kadutaha. Icyatumye marayika aca yihuta n'ingoga, operation rapide, nukuntu nubwo babona hari defi imbere yabo bashoboye kwafronta mu kibazo. Uyu mwaka ntugihunge, uyu mwaka ukutera ucegera uri busange ico wari kurabona nk'ikibazo kitari kibazo. Haleluya! Murika muranyumva ico niko ndabwira, ucafront ugikurikire, ntusubira inyuma. Ntibakubwira ngo ari yane ngo nta kigenda, wewe gendera mu kwizera, apana kugendera mu vyubona. Uyu mwaka birashoboka, niyo mvugo yacu. Amen. Birashoboka niyo mvugo yawe, birashoboka niyo mvugo yanje uyu mwaka. Tout est possible uyu mwaka. Byose birashoboka. Ngenda kubwira ko wewe icyo ukwiye kumenya gusa nuko ikibazo cyose kiri bukuze ko kiza giturumbuka, kiza bukebuke kikumenyesha ati ndiko ndaza, nikigusubiza inyuma, wowe komeze kijya kiroroha imbere yawe uri kurara. Bibiliya iravuga ngo muri Yesaya 54 ngo abazogutera sije nzoba ndabagomoye. Umviza Imana ingera cyimubwira ngo ariko bazohindukirana imbere yawe, apana kure yawe. Birashoboka ko ibitangaza byokoreka washikiriye defi. Bana yanjye ntabyo mwumvise kwe, ntacyo mwumvise. Hari abantu bazotabarwa deja ibibazo byamaze kuba kikuza. Mwibonera ineza y'Imana, mubona ubwiza bw'Imana ingene buroranye ibintu, ingene buroranye ibintu. Ntiyabwiye Marita ngo niwizera urabona Lazaro, niwizera uramaze kumubona ariko aratamba asohoka hariya. Yamubwiye ati nakubwiye ko niwizera ubona ubwiza bw'Imana. Donc ubwiza bw'Imana nibwo butuma ibintu bikunda. Ubwo nibwo Dawidi yamenye, arabwira Imana ati Imana nakosheje ariko ukora ibindi byose ariko ntutware mpemu wawe, ntunkure ku bwiza bwawe. Yesu nashimwe cyane. Kuraho ibindi byose twara je mana ngwe mu maboko yawe, ariko umfashe subire kuragira intama, ariko umfashe ubwiza bwawe ntibumveko. Yesu nahabwa icubahiro. Dukeneye ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana nabwo buva he? Buva ku mavi. Ubwiza bw'Imana buva mu nyonga z'Imana. Murondere uhoraho n'inkomezi ziwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira. Yesu nahabwa icubahiro. Jambo rikomeye cyane. Aramubwira ati niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Bwiza ivyo turabishingira nta ingene presence y'Imana mu buzima bwacu twabonye ihindura ibintu, kandi ihindura ibintu twabona yuko bitokunda ku buzima bwacu. Wirabo kavuga ati jewe ibintu sindabimerita, ibintu sindabikwiriye, nibimbereye Mana, nibinkwiriye Mana, ariko kubera presence y'Imana, kwifatanya na Kristo, kwimatanya nawe, kurondera mu nyonga hiwe, abari ubusa Imana igenda ishiraho rimwe, ishiraho kabiri, ishiraho gatatu, ishiraho kane. Abari muri vide dusigara abantu baza kuturondera kwinyisha kubera ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana ni ikintu gikomeye. Ubwiza bw'Imana nibwo buza butuma wemerwa. Iyo ubwiza bw'Imana nibwo buza butuma karande zikuva ko zo mu miryango. Ubwiza bw'Imana nibwo buza butuma umuntu yari yumaganya atagira igikundiro, afise icankiro gikoroka akambara igikundiro c'Imana, ukaba wo kwifuzwa, kandi wari umuntu wari rojete n'abantu bavuga ati genda rengana. Ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana si ico gusa. Ubwiza bw'Imana buzabugera ahantu bugahinduka n'ikigeragezo. Iyo bwabaye bwinshi
uca uwo kwifuzwa cyane. Muri uko kwifuzwa utabibereye maso, ubwiza bw'Imana bukaba inyanduruko yo kugwa hasi. Ivyo twamana bibwira cyane cyane abantu barondeye mu nyonga z'Imana baje mu Mana barusha. Iyo ubonye Imana ikwambitse igikundiro, ico gikundiro ni ciza, uca usa neza, uca uwo kwifuzwa. Kandi rero Satani azamenye iyo ukirushe ntakurondera. Iyo akubonye ko ubwiza bw'Imana nihacaza. Vy'ukuri akunda wewe, akunda wewe, ashaka wewe, hari ikintu akene kugukurako ubwiza bw'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Bwira mugenza bati rondera ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana buva mu nyonga z'Imana. Mwihimana, mwihimana uyu mwaka, wihimana kuwa fata umwanya wo gusenga wewe wenyene. Va mwigugu, reka guhazwa n'amasengesho yo kuwa kane n'amasengesho yo kuwa Mungu. Reka guhazwa wowe udasengera ngaha n'ijya minsi pasiteri yabashiriyeho kwishengera iwanyu. Gira ibihe vyawe vyo kuganira n'Imana ku munsi uharanira ubwiza bw'Imana, uharanira inkomezi zayo. Bibiri ivuga ngo kuko wankunze akaramata, kuko wankunze akaramata nico catumye ndakurubanuza amavuta y'igikundiro ndakurutisha abandi. Kubera wankunze akaramata, kubera wanyegereye narakurutishije abandi. Imana iyo uyirondeye irakudistenga, Imana igushira hejuru, igukura hasi ikakwerekana. Ivyo biva mu nyonga bene data, ivyo ntibiva kwikaye, ntibiva muri university, ntibiva muri university. Cyo ni igikundiro c'Imana, kundiro c'Imana. Yesu nahabwe icubahiro, Imana ishimwe. Nehemiya burya ntabwo yari afise akazi koroshe. Nehemiya biragaragara ko yari umuntu yize. Ntushobora kuba umuntu usereva umwami, uprotokora umwami, uri kigobogobo kiraho. Yari umuntu muzima yize, yari umuntu w'umutunzi, yaranashinze ari ntayo usomye kijya cete ciwe bijya kijya gintunze nyaciwe cyose. Harahanagirana akavuga ngo jewe nta bantu nigeze asaba amafaranga, ngo abantu baraza bakarya inkoki wanje nkababagira impene. Ni kuvuga ngo yari afise amafaranga, yari umuntu yihagazeko. Ariko Nehemiya ntigeze avuga ngo sha Tobiya na Sanibarati na Geshebo ati mwebwe burya no kwikora ku mwami wanje, no kwikora ku bagenzi, nikora ndafise abantu bahambaye, hari ico mwobona. Yarababwiye atumviriza muri ko mugwanira ubusa, kuko twebwe iyaduhamagaye Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Iyo Mana rero niyo yo kwisembwa, iyo niyo Mana yo kurondera, iyo ituma bikunda. Bene data twigishwa n'ibintu vyinshi. Aho tugeze ntitukiri babandi tugenda nk'imbura bwenge, ntitukiri babandi twibwira yuko tumaze kubona ibintu vyinshi. Twabonye abaminuje amadoktora ama PhD bakagira ibintu bikomeye, ariko bagasoza basara. Tuzi abantu bicaye kandi bafise ayo mashuri, tuzi ivyongereza ariko biratigita n'amaguru ngaho mwibarabara. Tuzi ibifaransa biraho mugabo bishonje. Nta kintu kikiduhenda ubwiza bw'Imana, ineza y'Imana. Imana iyo uyihaye ikwambika igikundiro, cyo gikundiro kikaguhereza abantu b'umumaro. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Ndashaka rero twumvirize kuri ijambo ryo korohezwa n'Uhoraho, tuganire kuri aya majambo. Dusubire muri 14 guharura. Turahera kuri 30. Nimo yashire ko ngaho tuhere kuri 30. Imana ni nziza ibihe byose. Mana we ndashaka mukurikirana aya majambo, ko aya majambo arakomeye gose. Umviriza hera 13 ku murongo wa 30. 13 papa, 14 turahagenda mu nyuma. 13:30 ego haravuga ngo musome muri Bibiliya zanyu canke musoma muri ko murabona vyanditse. Maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati nimuze tuduga ubunyene mu nkundire ngira soma ahantu hatari hato, ariko nihagera gusobanura sisobanura birebire. Maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati nimuze tuduga ubunyene tuhashikire, kuko dushobora rwose kuhatsinda. Manuka. Ariko abari baduganye nawe bati ntitwoshobora kuduga ngo turwanye abo bantu,
kuko baturusha ubuhizi. Mukurikirane ndabasavye kugira ngo bize kunyorohera ndo nk'ico ndababwira. Manuka babarira abisirayeli inkuru z'agacyavuto z'ico gihugu batasi, bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane. Manuka kandi twabonye ibigatanya aribo banaki bakomotse ku bigatanya nyene. Ku ruhande rwacu umviriza, twabonye ko tubameze ko nk'inzige nabo, kandi bakabona ko ariko tumeze. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Aho tugiye kuri 14 umurongo wa mbere. Iryo joro abantu barara bararira amakesha yo kurira. Mukurikirana amajambo kugira ngo mwumve ico ngomba kubabwira. Sino ukoroherwa kugora uyu mwaka nutakurikirana ibi bintu tugomba kubabwira muri iyi minsi. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni. Ikoraniro ryose rirababarira ritesiyo tuba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa tukagwa muri ubu bugaragwa. Manuka mbega uhoraho atujanira iki? Umviriza, mwumviriza amajambo. Barabizi ko ari mu rugendo, mugabo bagira basaba Imana ko urugendo gohagarara. Kurikirana, mbega uhoraho atujanira iki muri ico gihugu kwicirwayo n'inkota? Abagore bacu n'ibondo vyacu bakazoba abanyagano. None iciza suko twosubira muri Egiputa. Cyo ni cyambere. Baravugana batenda twitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa. Urumva inama yihuta, inama yihuta. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rihakoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Karebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu, bitantamurira ko impuzu zabo. Manuka babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu ciza cy'agahebuza. Muriko murumva? Mwumviriza ishengero, iri ni ishengero. Hariho bamwe ariko baravuga ati twebwe ntidukeneye kugenda, abandi nabo bafise ibindi ariko barabona. Uhoraho nimba tumuhimbaye, uwo ni Yosuwa na Karebu, azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Fashiriza gatoye turuhuke gaso, duheme gato. Mbwirire uwo mugenzi wawe, mubwire uwo mwene data, mubwire ngo uyu mwaka inyishu yawe canke ikibazo cawe biravana n'amaso uri kurakirabisha. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi n'igihugu gitemba amata n'ubuki. Manuka mugabo ntimugararize Uhoraho, kandi ntimutinye bene ico gihugu. Tuzobarya bwa mutsima, icabakingira cabavuyeko, ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco mubatinya. Ishengero ryose riraheza rivuga ko babicisha amabuye. Mwavyumvise? Muravyumva? Donc nta n'indemeshanyo bakeneye. Cyo bintu ariko aravuga ati are tora amabuye, mu mwanya bari kwaregeranya amabuye, maze ubwiza bw'Uhoraho. Gumiza gato, mugumizaho ntimuze gukuraho ntababwira. Mu ndabe gato inga. Mu bisanzwe murumva ko mu mwanya bari kwaravuga ko babicisha amabuye Yosuwa na Karebu, Imana ntiyaje kubatabara kubera bagira babicisha amabuye. Imana yaje kubatabara kubera bayivugiye. Ndashaka mumvirize iki. Kubera bashoboye guserura kuvuga ubukuru bw'iyo Mana no kuraba nk'uko Imana iri kirareba, hageze umwanya wo kubica. Imana yavuga ati abandi bo bakwiye kwicwa, cyangwa hakwiye kwicwa abantu bafise umutima w'ubugararije, ngo maze ubwiza bw'Uhoraho bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Umviriza, manuka rero, ngwino papa, ngwino
uhoraho abarira Mose ataba abantu bazogeza hehe kunkengera, bazogeza hehe kutanyizera, naho nakoreye ibitangaza bingana hagati muri bo. Urumva Imana ikiravuga ati none ni iki ntaberetse ko ku buryo bageze ahantu bashidikanyako. Mukurikire, hinge mbarekurire nk'ikiza ndabarandure, nawe ndaguhindura ihanga rizobarusha ubwinshi n'inkomezi. Donc muri Mose Imana ikuremwe abandi bantu ibice, Imana ndakugabanyirije abantu mugaca ndabakura muri wewe. Mose yishura uhoraho aterega abanyegiputa bazovyumva kuko wakuye aba bantu muri bo ubakujeyo ububasha bwawe. Mviriza, nabo bazobibwira bene ico gihugu barumvise yuko wewe uhoraho uri hagati muri aba bantu, kuko wewe uhoraho uboneka imbona nkubone, n'igicu cawe kigahagarara hejuru yabo, kandi ukaja imbere yabo uri mu nkingi y'igicu ku murango no mu nkingi y'umuriro mwijoro. Manuka none niwica aba bantu nk'umuntu umwe, amahanga yumvise inkuru zawe azovuga atuhoraho ko yananiwe kujana abo bantu, azovuga ko uhora yananiwe kujana abo bantu mu gihugu yarahiye ko azobaha. Nico catumye abatsinda mu bugaragwa. Enda se ububasha bwawe bw'umwami wanje nibwiyerekane ko ari bwinshi nk'uko wivuze ko atuhoraho ntebakuraka ngira ikigongwe cyinshi, mparira ibigabitanyo n'ibicumuro, ariko simperereza urubanza kutarugira, mpora abana ibigabitanyo vy'abase nkageza ku rungano rwabo rugira gatatu no kurugira kane. Manuka ndakwinginze nuharire ibigabitanyo vy'aba bantu nk'uko imbabazi zawe nyinshi ziri, nk'uko wagenda ubaharira uhereye bakiva muri Egiputa ugashitsa n'ubu. Manuka uhoraho aramwishura ati ndabahariye nk'uko usavye. Geza ngaho gatoya nganda atange kumuco cyangwa reka turavuga tubana dusoma muraza kuvyumva. Abahariwe abaribo si bose, ntabwo ari bose. Ni kuvuga ngo abahariwe ni babandi barira apana abazanye inkuru baravuze, hama bumvise bararira. Aba bantu ahariye nabarize, abazanye inkuru yarabishe. Tumanuke turaza kuvyumva. Ariko nukuri ndahiye uguhoraho kwanje, ndahiye n'isi yose izokuzura icubahiro canje je uhoraho. Umviriza ko aba bantu bose babonye icubahiro canje n'ibitangaza vyanje nakoreye muri Egiputa no mu bugaragwa, bakangerageza ibihetangabo 10 vyose ntibanyumvire. Manuka nukuri nta numwe azobona igihugu nari narahiye basekuruza ko nzokibaha, nta numwe muri abo bankengereye azokibona. Manuka shit umusavyi wanje kare, kuko yari n'uwundi mutima utari nk'uwabo, akankurikira muri vyose. Uwowe nzomujana mu gihugu yagiyemwo, kandi uruvyaro rwiwe ruzocegukira. Shaka ugeze gaho gatoya. Sinzi ari ahantu nari nkeneye, sinzi ko twahasimvye cyangwa twahasomye ntashoye gutira attention. Havuga ingene babwiye umenga niho twahere, bavuga ati twebwe ntabwo twemeye ko twahasomye. Niho shaka guhera ndabibutse twahasomye aho bamubwiye ngo adutware iki muri ico gihugu kugira ngo tugende kwicwa n'inkota. Twahasomye ati basi yofuma atwicira muri ubu bugaragwa.
Imana iri juste cyane. Imana yaravuze ati mu bisanzwe nibaza ko nganye nariho hari rya jambo yo twari gukomeza ahantu handitse avuga ngo ivyo nabumva nyabisirayeli bivugira n'akanwa kawe nivyo ngira gute nivyo ndabakorera. Mu bisanzwe aba bantu bari bahejeje kubwira Imana yuko batakeneye neza yiwe, kuvuga ko badakeneye kuja mu gihugu kandi ico gihugu ari Imana ibatwaye iyo myaka 40 ishaka kubatwarayo, no kuvuga ko badakeneye kuva mu bugararwa. Imana yaravuze ati niyo masengesho bashaka, sivyo? Niyo masengesho bifuza. Kubw'iryo rero kubera badashaka gushikayo, batanashaka no kona banava nga mu bugararwa, ivyo nyene numvise bavuga nivyo nza kubakorera. Turiko turasenga nakomeje kubabwira iki kintu. Uyu mwaka ni umwaka wo gushishikara kwatura ivyizigiro vyacu. Urinda akanwa kawe mu majambo uvuga mu mwanya uri mu kibazo. Urinda akanwa kawe. Mu bisanzwe nubwo Imana tutayifasha, ariko mu yindi nzira hari ico duhamagarirwa gukora kiyimotiva kugira ngo igire ikikoze. Aba Yosuwa na Karebu bahagaze mu mwanya w'Imana, mwavyumvise, bavuza Imana, bavuze ati ntimusuzuguze Imana, ntimutinye bene ico gihugu, ntimukengereze Imana, uko biri kose nubwo ari bigatanya tuzobarya bwa mutsima, ariko mureke gutukisha izina ry'Imana. Baravuze, baheje kuvuga aya majambo, babandi bamaze kugara imitima yabo baca baravuga ngo dutore amabuye tubice. Mu Imana ahantu tuhiga iki kintu uyu mugoroba, tuzokomeza tuhiga ikintu uyu mugoroba. Imana igihe cyose izotabara uwo basanze bazinanye. Yosuwa na Karebu ivyo babonye mu gihugu cy'i Kanani nivyo barya bagenzi biwe 10, bagenzi babo 10 babonye. Ntibabeshe n'ikintu na kimwe cyo kuba ico gusa bashize ko ni kwa kuntu umuntu ariko aravuga akavya akarenza ko avuga ngo baturavye batubonye nk'inzige. None nk'inzige, inzige ni igihori, ni nk'igihori. Ate kandi baranabavugira nabo ngo kandi nabone baturavye ngo babona ko ariko tumeze gute. Bari kubabona mukabavana hariya muri kiriya gihugu. Rero habaho gukavya kugira ngo juste erega nibyo byatumye abagore ngo baba ijoro ryose amakesha atari yateguwe. Kaja safari ko gubukwe ntava amakesha yakuriya ntibanashitseyo. Ntibanababwiye ngo burya rero ati ntimutubone dushitse, ati bari nyuma yacu baje baduhigira. Nta makuru ntibayavuze, bavuze gusa ngo nibigatanya bimiragura abantu. Twebwe twari tumeze nk'inzige kandi nabo baturaje babona turi bihori. Abagore ngo ibinye turiko turabisoma gutya tukavyumva na ba Yosuwa, tukavyumva na ba Karebu, tukavyumvira muri Bibiliya. Hari ukuntu urabona turatwenga tukagira iki, ariko ubu nibwo buzima tubayeho. Aba nibo bana b'Imana bahari mu nzu y'Imana. Hariho Yosuwa na Karebu, hakabaho n'abandi tutonda hamwe twumva bimwe, ariko basohoka bagatanga amakuru atariyo. Bararira ntibarajayo, ntibaragira ikintu na kimwe. Mose agerageje kubavugira, arahejeje kandi ariko na Mose nawe ne Moize hari ahantu yarakwiye gukosorwa. Nico bituma vyamugoye atashetse. Moize deja yavyumvise ko agira mukubite kudeta. Uziko ntibanatevye, abagore bari kwararira, abagabo babakoze inama yihuta. Tudukureho Moize, tutore umurongozi mukuru.
ageze aho agaragaza umutima w'imbabazi ngo urumva ngo nibavyumva ngo bazokuva. Uzi ko Imana yumvirije ishengesho rya Moyize, iramwumviriza, irangije yamubwiye ati yego ndabahariye. Mugatuke kumenya ivyo yahariye ivyo ari byo, kuko Bibiliya mu nyuma yaciye babwira ngo nimba mwakurikiye igihe twasoma, yaciye babwira ngo aba bose babonye ibitangaza muri Egiputa, bakabona gukora kwanje bakabona ingene mu bugaragwa ndabagaburiye, nta numwe azinjira Kanani. Kandi koko nta numwe yinjiye. Kwinjira kwawe, umunezero wawe, intsinzi yawe iravana n'inyifato muri uyu mwaka wo koroherezwa. Aya majambo muyatekerezeho kabiri. Yosuwa rero na Kalebu, reka tuge gutinda kuri abanyantege nk'ibatatwigisha ibintu bikomeye, atari kuja kutwereka gusa ko ibintu hari gihe. Reka twiganire ku bahizi, tuganire kuri Yosuwa na Kalebu, turekane nabo bantu, tumenye ngo ni kubera iki Imana yashizeho irindi sezerano rishasha kuri Yosuwa na Kalebu. Mu bisanzwe ugiye kuraba, Kalebu niwe yaciye abwirwa ko azohabwa ishamvu. Yosuwa ntibamuvuze ko kubera iki Imana ni bwenge, yari bizi ko Yosuwa mu mwanya muto yava ramplasa Moyize. Yari ibizi ikivuga ko bavuze ari babiri, mugabo Imana ivuga ko Kalebu, kuko Kalebu ntabwo yagomba kuba umurongozi. Kalebu yari yinjiye mu mugabane w'abahabwa ishamvu, kuko mu mateka Kalebu mu bisanzwe yari umunyamahanga, mugabo umunyamahanga badopse mu Bayuda. Hama amenya Imana ya Isirayeli, arayubaha, arayivugira. Kigisagara turimo, ahantu turi, tous les difficultés zose zishobora kubaho muri Kigisagara. Ndiko ndavugana, ntabwo ndiko ndavugana n'abantu baruguru, ndiko mvugana n'abantu tubana mu gisagara, Kigisagara cya Bujumbura. Ivyo uzohura navyo kugira ngo ubwiza bw'Imana bw'imanifeste kuza gutabara, bizovana n'imigenderane mufitani. Turakeneye kwimatanya n'Imana kugira ngo Imana iziraduseruka ko mu gihe kigoye. Yesu nashimwe cyane. Hari ijambo sinzi ko mfasha gatoya urimpereze ndarice ko gato, nzorigaruka ku munsi wa kane. Ijambo rivuga ngo mwegera intebe y'imbabazi mu Baheburayo, ndatekeza n'igice cya 4 ku murongo murongo ikigongwe. Hame twasome bahasome. Hari 4 ndatekereza, Baheburayo 4 16 ndorere gato twabarondere mwumvira ijambo. Mbere kingene kwegera Imana bitubera amahirwe, niko Dawidi yavuze. Dawidi yavuze ngo kwegera Imana vyambereye amahirwe. Ni 4 cyangwa ni 10? Ni 4 cyangwa ni 10? Mwegera intebe y'imbabazi mu 4:16. Kane says mwahageze. Okay, havuga ngo musome soma, havuga ngo nuko nitwegera intebe y'ubuntu, tuyegere dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Ari nkenera ijambo ryirisoze umwami ashimwe. Mugaruke muve muri Bibiliya, garuka tuve muri ko nidutinde cyane shagute. Twegere nuko twegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe. Donc iyo tuje kuronka ikigongwe mu Mana ni nko nukwimuka, tuza kwakira ikigongwe cy'Imana kubera hari ibintu tuzinutswe, hari ibintu turetse, kandi ivyo bintu turetse bitumye tuza gusaba ikigongwe. Kwegera intebe y'ikigongwe y'Imana nivyo vyari obstacle y'umugisha wacu. Iyo tumaze kwifatanya mu nkurikirane neza bakunzi, iyo mumaze kwifatanya na papa, iyo umaze kugirana imigenderanire na papa, nivyo biza bituma turonka ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye.
ni vya bindi nama ndababwira. Igihe cyose uzokwisanga uri muri insécurité y'umugwanizi, uri mu difficulté y'umugwanizi, ava yuko yibwira ngwize kugukura kwa mugwanizi nizo ngorane. Uanzage kwanza ufikirie tuna undugu wa kupatapataje, tuna urafiki wa kupatapataje. Uyu muntu ngira niyambaze dufitaniye ubucuti bungana guti. Aho niho bihagaze. Kubera ubuntu budutabara tubuhabwa n'ukuntu twegera intebe y'ubuntu. Tutarahabwa ubuntu bw'ubutabazi tumanza kuranka ubuntu buduhesha imbabazi. Mwanyumvise gashengera. Iyo rero tubabwira ko ari umwaka, uyu mwaka koroherezwa, reka mbere kigere Satani ari umugome. Satani n'umugome cyane. Ibi twama twibabwira mu kibaza ngo ni ikintu bisanzwe. Imisi yose muze murabe iyo duteguye amasengesho. Abakristo bacaronka akazi batari basanzwe bafise. None gravity ngana gutya. Dimanche tubitangaza ko dufite amasengesho twanganuko. Ko dushika amajana 2. Aha tukaba tutashika 100. Baronse ibiraka. Ni systeme ya Satani kugira ngo bagume muri vya bindi, ntibumve ibanga, bagume muri vya bindi. Satani aronka hamenera kuko ngaha twebwe turiko turakira ibigwanisho, turiko turakira protection, turiko turakira kumenya ngo mbega buri situation ni yashika. Aya majambo muri ko murabwirwa ntubona ko ari misine, ni misine mugabo, ni misine ikomeye cyane. Niyo fondation, nigo rufatiro rwawe ruzokurinda aya mezi 12. Satani n'umugome, ntakunda ko abantu baza kurondera mu nyonga z'Imana, ashaka abantu basamare. Cyo gituma mubona amasengesho reka ndagukeze bikomeye. Wowe uri kuritabira aya masengesho ndagukeje, kandi ufatira aho nyene ukomerezaho. Uze wame igihe cyose bavuza amasengesho uza kwitaba, kuko amasengesho nico kintu ca mbere Satani yankisha bera, kuko arabizi ko dusenze ca dutabarwa. Dusenze hacaza impinduka, turondeye Imana ibintu bica bikoreka. Kugira ngo tubashe kuronka ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Inyuma y'amajambo ya Yosuwa na Karebu, ubwiza bw'Imana bwaciye bw'imanifesta. Mu mwanya havyutse ikibazo, mu mwanya havyutse difficulté ku buzima bwabo, nico gihe ubwiza bw'Imana. Umwanya wose bazi Yosuwa ariko baravuga Imana, bavuga ubukuru, bavuga ingene ico gihugu banyuragiyemo ari ciza, ari igihugu kirimo ivyamwa vyiza, ivyo Imana yavuze twabibonyeyo. Imana ari icecetse. Mu mwanya abantu hariko baravuga amajambo y'agacavutu, Imana yari icecetse, yari inumye. Mu mwanya ba Yosuwa nabona irakurikirana ikiganiro, hageze irara, kuko yari kirara ivuga ati okay 10 baheje kuvuga, ndarorereye Yosuwa na Karebu kuko igitigiri cagiye ntihagiye 10, hagiye 12. Reka numve Yosuwa na Karebu. Ndagusenge y'umwaka, ndagusenge y'umwaka, Imana iguha impemu ya Yosuwa na Karebu yo kudefanda Imana, yo kwibuka ivyo yavuze, yo kuvuga ngo nubwo bikomeye ewe wa mwasi we ntunyitambe hejuru. Ndashaka mugira uwo mutima no mu mwanya w'ingorane ugahaguruka avuga ati Imana yanje irakomeye. Ewe wa musozi we wigira iki imbere ya Zerubabeli, ugiye guhinduka ikiyaya imbere y'amaso yanje. Yesu nashimwe cyane. Imana irakurikiranye iravuga ati okay ngo Yosuwa Kareba tangure. Imana iravuga ati ntaco, ndacafise abantu. Ntuze Yosuwa nawe ngo yinjiremo. We waravuga ngo urumva ngo twarakinyurage, aravuga ati peti ni sawa. Mu mwanya yavuze ati himzimbwa hehesha titora amabuye, bakiri ko aregeranya amabuye, ngo ubwiza bw'Imana bwa butabazi bwa buntu butuma dutabarwa mu gihe.
hari ikintu gikomeye shengero bakunzi banje nukuri nibijya nababwiye ku munsi wa Mungu ndababwira ni abantu muri kino gihe kubera kutarondera mu nyonga z'Imana twebwe nitwe duhinduka ingorane ngo bajya ngo nta bwiza bw'Imana bagifise ngo yaraguye yaraba neza sindakwa raba neza wewe raba neza Bibiliya Yesu yaramaze kuvuga ni musenge kugira ngo mutagwa mu moshamabi igihe amoshamabi yashika Yesu yarababwiye ati bure ni musinzire mwanya urabarenze siko havuga yaje ubwa mbere arababwira yarasenga akibuka tereka nze gumotive kaza akavuga ati bana ombeni bana bakamubwira ati sawa turatanguye yakubita ntabwo ari banapiga pongi banasinzia anaongeza tena kiaramusha ya marapiri bana amkeni ombeni baramwambia sawa tunaanza mwami Yesu turagushimiye urakoze bana turi kumwe Petero akamubwira ati we songa turi kumwe turi mu mpemu Yesu akagaruka kuraba gasanga barasinziriye urya mwanya basinziriyeko niwo mwanya bategeza gusenga kugira ngo amosha yari mu nzira ari karaza bashobore kuyacika bamaze gusinzira mu mwanya wo gukanura amosha amaze gushika Yesu yaciye ababwira ati ubu ni muryame ntibigikunda yuko ikigeragezo mu gisubiza inyuma kirabakubita hakurikiye iki boss nta numwe yigeze uwikajije ni Petero abure UY'UMWAKA nawe nyibone UY'UMWAKA wabongo kuko Yesu yararenga akaba ari haseruka ko atavuze atoya ni mutujane turi babiri wapi niwe rero yagaragaje ko ari chef ngo agere hari imbere ati twasha Petero nawe baragufata atambutse ati avuze aha wanse gusenga Yesu acavuga ngo ni musenge kugira ngo mutaja mu mosha mabi unapasha kubijua kama hauna maombi namwe muri ngaha nimba muza rukuza gushusha intebe gusa mudafise umwanya wanyu wo gusenga uko biri kose hari amosha mabi tushobora kwesha satani atamasengesho ufise tushobora kumurengana ivya kino gihe birakaze udafise ibihe byo kubana n'Imana ibigeragezo kugira ngo ushobore kubirenga nibikunda biragufata Yesu nashimwe murego muranyumva biragufata ahantu rero ndahatebeko kandi ngiye gusozera kugira ngo Karebu na Yosuwa bavyumve ngaha uyu mwaka ukoroherezwa beneda Karebu na Yosuwa mukanyi sasi ntibagira boroherezwe bagira kubitwa amabuye borohewe kubera iki ni igiki cyaborohereje muri situation y'urupfu urupfu ntigwa rwamaze kuza tubicisha iki irega bagira bayatere Imana kugira ngo yentervene n'ubwiza bwayo ubwiza nibwakayanganiye hejuru ya Yosuwa bwarasiye abagoma gutera amabuye ntimukoreko Yesu nashimwe cyane erega uyu mwaka koroherezwa wewe ukeneye kwakira kuruhuka mu mwanya waruhungabanye ariko ikibazo nico kikeneye kubona ubwiza bw'Imana Vyumvise abantu babiri gusa mwavyumvise ingorane nizobona ubwiza bw'Imana uyu mwaka ukoroherezwa Imana yamaze kubwira Yakobo sozerera ahantu tuzobandanya ibwiye Yakobo ati haguruka n'abagore bawe n'itunga ryawe namaze kuguhereza ugenderere kunkorera unyubakire ya ngoro nkuko twabivuganye arahagurutse aragiye Labani ni bahungu biwe baramugiye mu matwi ati ntave ngahagiye atwiyivye tumukurikirane tumwice tureke ipere n'abashiki bacu bari mu nzira kubera Imana ari yateguye koroherezwa yari yarabonye souffrance y'imyaka 20 Yakobo yagiriye kwa Labani igeze igihe imworohereje igeze igihe cyo koroherezwa kuko ugiye kuraba usomye neza Yakobo mu gusohoka kwa Labani yari yoroherejwe na buryo butunzi yaburose bukoroherezwa Imana imugendera mu nzozi iramubwira ati fata inkoni ushireko aya marangi ushireko aya makurere ugire gutya hama inkene zije gushoza amazi utereke harya imwica yimiyindi ciza ziza zisa nizo nkoni kozo koroherezwa ibintu herewe mu ndoto
ukacubwirwa n'ivyo ariko mana uyu mwaka tworoherezwe kwe. Yakobo ari mu nzira agenda, wewe ari karagenda ntazi ko abansi bari inyuma yiwe, kubera ijuru ryategwe, kubera ari muzi, kubera rizi ko aryubaha. Imana izi ko amwubaha, akamwubaha, yamaze kumudefanda ko agenda avuga ati Imana niyo yambwiye mpaguruka abwira abagore we yababwiye Imana, yababwiye ati nta mana nigeze mbonera iwanyu, nararushe gusa ariko Imana yarangendeye, Imana ya data yarangendereye, Imana ingira neza irandinda, yagiye anyi mu buryo bwanje. Ariko abwira abagore biwe, urazi uburyo so wanyu yagiye ntwaza amayeri, ninjiye mu rugo rwiwe atakintu afise, ndamuha umugisha, shitsi wiwe ibintu biratera imbere, ariko jewe aguma nkome umutahe ntaco yigeze ampereza, naramusaba kugira ngo nondere umuryango akanyima. Ariko Imana ya data yarangendeye mu nzozi, Imana ya data niyo yaje kuvyorosha. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ivyo abantu banyimye, Imana ya data niyo yaje kuvyorosha. Mana we, numva ndagukunze gose papa, uhabwa icubahiro. Ivyo abantu batwima, Imana dukorera, Imana turondera, iraza mutabura uko abigenza. Uvise inzira zirenze ibihumbi, ikazi kabiseruka gukorera igitangaza. Nabati data, Imana ya data, Imana ya data Isaka niyo yangendeye, imbwira uko ndabigenza, ati niho nakwibutumwa. Rero nagira ndababaze, murankurikira cyangwa mugiye kuguma kwa soa? Ati twebwe, ati natwe twari turushe, hari ico data yigeze aduha. Tinumuza uratuwe uradusiga, Imana yakorohereje tugende. Bari mu nzira bagiye, urupfu rurabaherekeza ruri nyuma yabo. Yakobo atabizi, ari mu nyishu, ari mu ndirimbo z'amashimwe, mu mwanya urupfu rukora kurikira. Bageze ahantu baruhuka, bararyamye nabone kuko bagenda urugendo rurerure. Imana ibigendeye, urupfu irarubwira ngo warupfu uri kurarondera umusavyi wanje, ugapima kumukorako ntimusubira inyuma. Tunezerezwe n'ukuntu Imana itabara, ariko cyane cyane tunezerezwe n'ikibituma. Tunezerezwe n'ukuntu Imana isova, Imana izira gukura muri kangaratete ikakwambika icubahiro, ariko cyane cyane wiga inzira icabitumye, ikibituma turoranirwa, igituma tubona ineza y'Imana. Aba arico dushira ku mutima bene data. Uyu munsi sirikira tubwira ngo tugende kure y'Imana kugira ngo ituruhishe. Satani ariko aratwegeza kure y'ubwiza bw'Imana kugira ngo tubeho ubuzima burushe. Nivyo wabashije gukiza kubera nawe utagenda kwitwara ku Mana, witwara ku bantu. Ari wewe nyene wozanye solution, musanga mwese murusha. Habura usofu wundi kubera ubuzima butegera Imana. Babiri barutumwe, iyo umwe yaguye uwundi agahagara mu kirengero aramusova. Yesu nashimwe cyane. Ikibituma Yakobo ntiyatabawe, nama nababwira ijambo igihe cyose bakunzi banje. Iyo Bibiri ivuga ngo ntutinye, ko kitavuga ngo ntimutinye, ko kitavuga ngo ntimutinye, ivuga ngo ntutinye ko ndi kumwe nawe. Kwereka ivuga umuntu umwe, itavuga ubwinshi. Imana ntihumuriza bose, ihumuriza abayiteguye, ihumuriza abayo, ihumuriza abo bamenyeranye. Witoze kubaha Imana. Kwitoza mu buryo bw'umubiri gufise ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana gufise ikimazi kuri byinshi. Ico kimazi ni cyane ni cy'Imana, ico kimazi kiza kuri wewe, tubona ineza y'Imana. Mba narihebuye iyo ntizera kuzobonera kugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Tuba twarapfuye, tumaze guhura n'imitego myinshi, tumaze guhura n'ibishaka yuko dukogwa n'isoni. Mugabo kubera kwegera Imana, kubera kuyisunga, yama yaduserutse ko iganeyantisa ibintu, igahindura ubusa ivyo umwasi yari yateguye. Yesu nashimwe cyane. Yesu wacu nashimwe. Ibi bintu bimubwirirwa nga ntibuvyumvira ubusa, ntuzira ubusa, ubizirikane. Jivike nguvu, va nguvu, fata decision. Turacari mu kwezi kwa mbere, ukwezi twita ukwezi k'urufatiro rw'ijambo ry'umwaka. Uku kwezi wiyemeze impinduka kuri wewe, iyemeze
panga agenda, ipangire agenda, kandi upanga iy'umwuka kurusha iy'umubiri. Kuko ubundi azi ko mwarembe izo gupanga ivyo mukene ko Yesu aborohereza, mwavyujuje agenda, vyamaze kuzura. Ni mupanga ingene mugiye kuyubaha navyo. Ipange. Yesu nashimwe cyane. Ipange, fata icemeza ati 2023 n'ubuntu bwa, ariko uyu mwaka ngomba kwirata ko ari ibintu nanesheje, ngomba kwirata ko ari aho natsinze, ngomba kwirata ko nayubashe, ngomba kwirata ko ari umwanya nayihaye. Yesu nashimwe. Shengero muri ko muranyumva, fata icyemezo ubwo muri wa wundi. Ntidukeneye kurangiza umwaka tuza kuvuga ngo Mana ngo ni neema yako tu, tubakirie mu neema, hauna cha kufanya. Ngo Mana ngo urabizi ko ndumunyantege, ntiwoba umunyenkomezi rimwe, aho ntiwoba umunyenkomezi rimwe. Ubwo muririmba ngo mu ntege nke zanje, ngo ni inkomezi zawe ziyerekane. Nta munsi uzogira inkomezi. Mbare zo mwicaranye nta kintu wo kwiyemeza uyu mwaka, nta gihari. Ubu kweri ntiwotuza ukagira ikintu wiyemeza, nta ntego wogira uyu mwaka, nta kintu wobwira Imana ati Mana jewe uyu mwaka umwaka uheze na uso ari mpa uyu mwaka nta mpa. Uyu mwaka nkeneye ubwiza bwawe, uyu mwaka nkeneye gukura, uyu mwaka ngomba kugira ikintu nirata. Le 31 décembre muri veille nirate ko hari izindi nkomezi nakiriye, nirate ko hari undi rugezo. Uyu mwaka ndiho kwiha gahunda yo gusoma Bibiliya ukayiheza. Yo ntuzi verse office nazo nyene urinda guca hirya ugira irondero ugafatanya imwe. Aho ntuzi verse office, verse biblique ntuzizi, ntubizi ko zitarenga 3 izuzi ku mutwe. Mugabo umaze imyaka 5 mu gakiza, umaze 10 ufise verse 3. Boguhaguruka ati zikoporore uzivuge, zitatahanye uburumu vyo kuri. None gituma none wewe verse 3 zizojera miliyoni 100 uri kurasaba Imana, ntibishoboka. Ewe basha Imana ibafashe mugira ubwenge kwera. Amasengesho y'iminota 10 azojera nakumata ukeneye ko Imana iguha. Supermarché, kampuni, 10 minutes. Amasengesho muri 10 minutes wayura 6. Nibiraroreye kuguha, ni gutunga guha ivya misi yose. Muzigituma iyo ndayivuze batavuga ngo araduhumi ngo ntituronke. Muzigituma simbahumi ni kwera tuzinanye. Uronsa tankomezi zo mu mwuka ufise ucutukisha Yesu, turazinanye. Ntuzobasha kwidefanda, ntuzobasha kudefanda Kristo, ntuzobasha kuvuga ngo no Jesse ni nk'abagabo nk'abandi, no Jesse ni umugore nk'abandi. Ntibikunda ivyo bishobozwa umuntu yuzuye ubushobozi bw'Imana, yuzuye mpemu yera. Bibiri bivuga ngo twuzure mpemu kugira tudashitse ivya kameremere. Iyo utamwuzuye ivya kameremere birashitswa. Foko tubitahure, sindiko ndabahumira. Imana irazi gituma itaguha ivyo bintu binini ugumuvuga. Ubashitse ni kuvuga ngo priere yawe ishoboye kuvuga ivyo ukeneye. Ntishobora kuvuga ubukuru bw'Imana. Priere yawe ntishobora kuvuga ineza y'Imana. Ubukweri ubugomba kuba umukristo kumubwira Imana ngo Mana ngo gwa rubanza, ngo Mana ngo cakini. Ntushaka kuza kubwira Imana ngo Mana ubu rero uyu mwaka ngomba kuzana nihaye intego y'abantu 5 bazokizwa kubera jewe. Senda shaka kuzana abantu 5 muri gravity. Nzoshima Imana hari abantu 5 bakijijwe. Ngomba gukoresha strategy nubwo verse zitari nyinshi, ngomba nkoresha strategy zose. Uva mu munzanira agenda mugufasha, wonsinyare gusa atari wongira nzana. Cumfasha. Umushikana. Ngo Mana
urabibona rero urabizi ko ndi kuri liste ya mbere y'aboroherezwa, urabizi ko nari ndusha umwaka uheze. Ati umviriza mana, ati burya ubu nongeye kugushimana nacitse intege, atari kubera umusavyi wawe wamubwiye ko ari ukoroherezwa. Ati rero urabizi urakizi cya kindi jewe nukuri naho mana. Mu mwanya bari kwaregeranya amabuye, mu mwanya ingorane zivyutse, mu mwanya ibibazo bivyutse, ubwiza bw'Imana buba buraserutse. Imana ibiravuze ati ntimubakoreko. Mu mwanya Miriam na Aroni bari kwaragirira inama mukuru wabo, mu mwanya ariko aratekereza kumukubita kudeta ngo ntiyovugana na wenyene, ati tumukureho, aguma tubwira ko ari bavugana n'Imana. Mu mwanya bari muri izo, Imana ibirahagurutse ati ngo hano konvoka abavukanyi bawe, timwebasha mushaka iki mwebwe. Imana izimenya umwanya ukwiriye wo kudutabara, umwanya ukwiriye kudutabara. Yehoshafati ahejeje gusenga yaciye atanga itegeko ko ata muntu n'umwe ava impande y'ingoro. Mu yindi mvugo yaravuze ati tugomba kuguma ngaha kugira ngo itwishure cyangwa bahatwicire. Nahejeje gusenga nituve ngaha. Iyeriko ngo uyizunguruka, Imana irafise igituma yababwiye ati munume. Irabizi ntihagire uvuga, kandi haryo ugiye iyo hari kugira umuntu akura ko umuntu, Imana yacimufise honda, kuko yari shaka kugira atabamwe abantu baca intege. Rega idukoresha ibisazi, uraze kumara iminsi uri kurazunguruka utavuga. Mugibana ati hora, wabwire ko nta kindi mbasavye bahore. Hama murabi bitangaza Imana bakorera. Uyu mwaka wo koroherezwa ni umwaka wo koroherezwa, mugabo ni n'umwaka wo kugaragara impande ya defi, ko vy'ukuri bizi yuko ari umwaka wo koroherezwa, umwaka wo kwatura, umwaka wo kuvuga, umwaka wo kubwira amagufa yumye ati nubwo mwumye muraba bazima. Imana iri kumwe nanje, ivyumaganye mu rugo rwanje, ivyumaganye muraba bazima. Si umwaka wo kwidoga. Mwaguruke dusenge. Ndagusavye ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, reka kugendana n'Imana mudafita n'ibanga. Reka kugendana n'Imana udafise ico ugomba kuyibwira, ushaka kuyisezeranira, kidafise inyungu kuri wewe ariko gifise inyungu yo kunezereza Imana. Kuboko kuhoraho ntikubaye kugufi kugira ngo kunanirwe gukiza. Hakurikira ijambo rivuga ngo iki? Hakurikira ijambo rivuga ngo iki? Abasomyi ba Bibiliya, ukuboko kwanje ntikubaye kugufi kugira ngo kunanirwe gukiza. Hakurikira ijambo rivuga ngo iki? Ariko ibiga bitanyo vyanyu nivyo vyagize gute? Vyabimishije ivyiza. Turafise uruhare rwo koroherezwa, turarufise. Iyo ikibazo kituvyukiye ntikigire impact kuri twebwe, niko koroherezwa. Jewe mu myaka iheze hari abantu bashobora kumva kugira ngo nje gushimira Imana, ngo imodoka yacu ngo yaratemvye mu musozi, ngo irazunguruka, ngo iraba ngo ntihopfa wemeye ko havuye umuntu, ngo ariko ngo ndashimiye Imana yuko ndi muzima. Nivyo mugishimwe ntiryuzuye, imodoka irahahombeye. Iyo Mana irinda gukiza wowe tokiza imodoka, kubereka hategeza kwa mu ruhombo. Ngo urumva inzu yacu ngo yahiye, ngo muga ngo abana bose basohotse. Hego nishimwe muga inzu yahiye.
hari ibintu tutashobora kwemera abantu bagendana n'Imana. Mose yabwiye umwami Farawo aramubwira ngo nugwara izi nzara urabona ko ari ikintu gisanzwe tuvuga gutyo tugaca ugacira nago turarutora ntitugusigira ishimwe ryuzura aho uvuga ngo jewe nabanje n'ivyanje vyose nibizima niho riba ryuzuye. Ntidukeneye ishimwe ryo kuza kuvuga ngo urabona ngo ndashimiye Imana ngo nagize accident ngo ukuguru kuracika. Baguciye ukuguru ntiguhari. Ishimwe ntiryuzuye. Ishimwe ntiryuzuye. Iyi Mana rero iyo tuyivugiye baratora ibuye. Aba barahagaze abasore batatu baravuze ati twebwe turazi ko Imana ishaka kudutabara amaboko yawe ariko nubwo itodutabara ntidushobora gufukamira ibigirwamana. Barabataye yo ntibabataye. Bibiri ishinga nayo ko basohotse bameze gute? Okay, ikintu cya mbere bavuze kitahiye tuzi ko ari cyo cya mbere gifatwa n'igiki. Imana iri capable yo kurinda n'umushatsi iyo wayivugiye. Iyo nikakuze muzana amashimwe uvuga ngo ndashimiye Imana ngo urumva ngo nahomvye ngo mugabo ngo ndazifise ivyizigiro. Wahomvye. Shimwe nirikwiye wahomvye. Rorera gushima ntibikwiriye. Imana igutabaye igutabarana n'ivyawe igutabarana n'abawe ikurindana n'aba byose irabere. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe. Iratutabara ikatugirira neza. Pana kuza ntidukene ivyacu vyose uyu mwaka bifise ubudahangarwa. Abacu bose uyu mwaka bafise ubudahangarwa. Iyo niyo Mana nizeye kubayirondera kubayambaza. Dufata umwanya rero dushimira Imana tuyishimira ariko ugira ikintu uvuganye nayo. Ntushire umutima gusa ngo Mana nyorohereza. Iratworohereza ariko rero gwanira ishaka ryo kuyivugira. Gwanira ishaka ryo kuyihimbara. Gwanira ishaka ryo kuyinezereza. Gwanira ishaka ubwami bwayo hama ibindi vyongerwe. Ubwami n'ukugororoka ibisigaye tuvyongerwe. Ugira icyo wiyemeza muri uyu mwaka. Ugira ikintu ubwira Imana. Ubwira Imana ati Imana nukuri jewe hari ikintu giye guhinduka. Esperance yari karambwira ingene nihagikizwa. Twakarambwira uyu abavukanyi bacu bazofata urugendo ku munsi wejo. Yarambwiye ati jewe mu buzima bwanje sinari bwisonzeshe. Atariko narabishoboye 40 jours yose nariyemeje. Tinaragukurikiranye numva ingene uri kuratubwira ndavuga nti ngomba gufata 40 jours nisonzeshe. Tikane narabishoboye. Narabishoboye. Ico ni kintu yanesheje iryo nishimo. None nta kintu wonesha nawe mbariza mugenzi wawe adusenga. Nta kintu wokongera ko mu bijanye n'ivy'umwuka bitajanye n'ivyo ukeneye ntaco wumva woshira ko uvuga ngo ndagomba kucirata uyu mwaka. Kandi ntabwo mvugiye ubusa. Mwemu akugirira ubuntu utahura ico nkubwiye. Mwami Yesu turagushimiye. Iyumvire buke nongere kwiki mbe Mana vyukuri ya liste y'ivyo nkeneye hajya harimo entere yiwawe harimo ubugombe bwa nta kindi no gukorera ukanezega uyu mwaka. Niyemeje kunezereza Imana muki nitamufurahisha mukitugana akuna kitu naza nigafurahisha Mungu. Eske mbe urazi yuko ibitangaza wowe ukeneye ivyo nye sivyo bihimbara Imana. Imana nshaka kunezerwa ngo wishuwe. Hoya ikinezereza urakizi. Kerakeza kimwe muri ivyo bibiri vuga ngo iyo umuntu umwe akijijwe mwijuru haba iminsi mikuru. Ubu ni wogira iminyago. Ubu ni wogira umuntu uvuga ati jewe vraiment uyu muntu ngira ndamuryame ko bisaba 12 mois ngira ndamuryame ko kugeza ndamugejeje imbere ya Yesu. Papa ngomba kukunezereza ibijanye n'ivyi wawe. Apana mpa nawe gira ico yihaye. Gira umuhigo bwira Imana ati Mana jewe vraiment uyu mwaka ndagomba kumwizigwa kuri iki kintu. Ndagomba kumwiza ikintu carananiye ariko uyu mwaka nta esheke nzokigiramo. Ndagomba kumwizigwa ku murimo wawe. Uyu mwaka ndangije ngomba kumwizigwa kuri protocole. Ngomba kugaragaza umwete ntigeze ngaragaza muri protocole. Ngomba kugaragaza umwete ntigeze ngaragaza mu gusenga. Ngiye kugaragaza Mana ngira ndagukorera nanze ikintu gishasha.
ndakigize umuhigo ndakizirikanye ngira ndaguha umwanya sinahora afata umwanya wo gusenga ngira niyemeze gusenga amasaha 2-3 iyemeze gira ikintu nawe ubwiye Imana kugira ngo ushobore kuronka ubuntu bugutabara mu gihe gikwiriye. Turakeneye ubuntu budutabara mu gihe gikwiriye, apana ico twe dushaka. Igihe gikwiriye ni papa kizi, arabizi, azamenya umwanya wo kwintervena, azamenya atahantu umwana wanje arahasigara reka seruke, azamenya atahantu ntivyoroshe kuri fisto reka n'intervene. Kubera iki waregereye intebe y'ubuntu uhabwa imbabazi. Turondere mu nyunga twisemba Imana, ntituyibabaza uyu mwaka bene data. Ntubu umuntu yibabaza yinezereze, hama urabe ingene Imana igaragaza ubwiza bwayo. Ubwiza, iri jambo rirakomeye. Batoye amabuye kugira ngo babatere, bagomba kubicisha amabuye. Ubwiza bw'Imana, urabashanda kariba sakaria bayasia, ubwiza bw'Imana bukayanganira ku Bisirayeli bose. Bagomba kubatera amabuye abasavyi b'Imana Yosuwa na Kalebu. Ubwiza bw'Imana, Imana izitaho abayo, Imana izimenya abayirondera, Imana izimenya abayikunda, Imana izimenya abayivugira, Imana izimenya abayigendana, abafise ibanga mwibanga, abagendana ibanga abantu batababona. Imana izimenya abayo. Arabasapra hadekalevos uraya shatarabaya. Ubwiza bw'Imana, utukufu wa Mungu. Mu mwanya bagira bategwa amabuye, mu mwanya bagira kubite cyamunara inzu yawe, ubwiza bw'Imana bwiyerekane. Mu mwanya bagira gukure muri liste kugira akazi gahagarare, ubwiza bw'Imana buseruke. Mu mwanya ariko arakugira inama yo kukugira nabi, ubwiza bw'Imana buhaguruka uyu mwaka. Bivanye n'ukuntu mugendana, bivanye n'ukuntu mukorana. Ubwiza bw'Imana butabara mu gihe gikwiye. Uzotabarwa mu gihe gikwiriye, uzotabarwa mu mwanya Imana ibona ko hakenewe kutabarwa. Rabasharabaya. Yisunge bene data. Ibi ndiko ndababwira ubu si ndiko ndabivuga nka pastor, ndiko ndabivuga nka mwene data yagiriwe ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu kugira ngo abaganirize, ababwire ivyera vy'Imana. Bene data, nukuri kiranira imigenderanire n'Imana, ubaha Imana mwibanga nahagaragara, yubahe, yikunde, yirondere kugira ngo uhabwe ubutabazi, kugira ngo woroherezwe, kugira ngo ivyari bigumye vyorohe. Gwanisha uyu mwaka uyubahe, gwanisha kuyirondere, gwanisha kube mukuri, ba mukuri, guru kuri ntukugurishe. Ba wewe nimba ubesha uhagarike kubesha, nimba wiba uhagarike kwiba, nimba hari ivyo uronka Imana irinze kubabara ubireke. Izo nyungu zitari mu muco uzihagarike, uhimbara Imana, Imana ikunezerererwe. Ugabitanya areke kugabitanya kwiwe, ahagarike kugabitanya kwiwe. Hama umwe wese ahabwa ingero, ahabwa ingero. Reka kwegaragaza mu maso y'abantu umugisha utari umugisha. Reka kwereka abantu yuko uri umuntu uri beni, ubizi neza yuko izo benediction zitavuye ku Mana, zarinze kubabaza abandi. Reka kuzimba muri iyo modoka uzi ko iyo modoka ituntuza abandi. Reka kuko ndagusavye uyu mwaka ni wiyemeze gukora ikintu gisha. Hari ubutabazi, hari ubwiza bw'Imana uyu mwaka. Ubwiza bw'Imana buzoduseruka ko kutworohereza, ariko buzokorohereza abantu bayubaha batayitukisha. Abantu batayitukisha. Nimukorera Imana n'ivyanyu vyose, yubahisha ivyawe, bumwizigirwa ku mafaranga y'Imana.
bumwizige iyemeze reka kuvuga ngo urumva ngo nyigisho ngo ni nyinshi ukurura kuzi kura izo nyigisho z'abadayimoni zikubwira ngo ngo sivyo ngo ufashije imfuvyi n'abapfakazi ngo niryo dini nyakuri. Ico ni kimwe mugabo ntikibuza ko umwizigirwa kuvy'Imana. Itature n'Imana uyu mwaka yerekeye ko witeguye kuyikorera ata bintu vyo gukatisha ibintu vyo gutanga igice c'Imana. Bumwizigirwa mu vy'Imana iguhezagije, bumwizigirwa ku murimo wayo, bumwizigirwa mu kuyikorera. Reka kuyisondekera kuko nayo neyo gusondekera vyokomera. Turakeneye kugira umuhigo ubwira Imana ku buryo niwashika muri ico gihe kibabaza igihe kigoye ugira ico wibutsa Imana, ubwira Imana ngo narabaye umwizigirwa, narahagaze mu mwizigirwa mu vyawe. Mana idushoboze mpwemu yera, bigishe kurusha jewe kuko niwe mwigisha twasigiwe. Dutahuze kurusha uko je no batahuza kuko niwe twasigiwe, niwe mujanama utugira inama nziza ari nayo utugiriye umugoroba wa kabiri turi imbere yawe. Mana iri jambo rigira ububasha mu bugingo bwawe. Tube ba Yosuwa na Karebu, ba Yosuwa no mu bibazo babona intsinzi, no mu bigatanya babona intsinzi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Babwire iyi minsi nirakomeye cyane. Uyu mwaka ndagusengeye amavuta ya Dawidi apana ya Sawuli. Apana ya Sawuli. Apana ya Sawuli. Uwari muri position kwica Goliyati ntiyari Dawidi, ni Sawuli yategeza gukuraho umwasi kugira ngo agwanire igihugu. Ariko icyatumye anyegera si kindi nuko ubwiza bw'Imana bwari bwamuvuyeko. Iyo ubwiza bw'Imana butuvuyeko umwasi atugira ko impact, atugira ko ububasha. Amaso ya Dawidi yabonye Goliyati kigatanya abandi bahunga, akibona nka opportunity, abona ari ikintu gitoya kubera kwegera Imana. Abarondera Imana, abaronderana Imana mukuri no mu mwemo, ibibazo binini babibona nka opportunity Imana itanze. Si Dawidi yari yategewe uwategeza ku Bibiliya yishinga intahe nzo bibabwira ku munsi wa kane. Iyo Bibiliya ishinga intahe ikavuga ngo Sawuli niwe yari muremure kurusha Abisirayeli bose, burya burebure ntiyabumuhereye ubusa. Niwe yari muri position yo kugwana na Goliyati, barangana. Muga kubera ubwiza bw'Imana yari mu kinogo, uwuzuye ubwiza bw'Imana niwe yaje gukubita hasi. Agasore gato mugabo kakagatanya mu mwuka. Yesu nashimwe cyane. Bya Goliyati bizotuma uyu mwaka tutanyegera nitwarondera mu nyonga z'Imana. Ariko abantu bari barazungazunga ngaha umwanya wo gusenga bakazuruta, Goliyati azogira impact ku buzima bwawe. Ibi tubabwira si terabwoba bene data, uyu ni ukuri. Ikintu kizokuneshereza nukuntu mugendana n'Imana, nukuntu mufitaniye imigenderanire n'Imana. Bashikane mu mago yanyu amahoro na hejo Yesu abagirire neza.